Hello everybody, what's popping out there? I go by the name Extremely Homeboys, call me the fun boy. Let's talk ubugira kandi. Ndi kumwe na Shama la media gogo no munsi ntiyabonetse ariko reka ndamuramutse nawe abaramutse hama tubandana. Isawa? Isawa. Meze neza. Cyane. Zakunze. Hello guys, murameze neza. Ni Shama la media nko musanzwe mubimenyereye. Turabahaye ikaze mu kiganiro cacu kandi. Ego nkuko rero musanzwe mubizi nkuko musanzwe mumenyereye let's talk tuvuga amakuru aba yararanze indwi canke amakuru aba yaravuze cyane ni semene. Ego turahera ngaha kuri iyi nkuru yo mu kinama neza neza ibujumbura hari igenekerezo rya 19 ku kwezi nyene aho hari abantu bashika imiryango 50 bahuriye ahantu hamwe. Aho hantu rero bari bamaze kuriha avance donc inzu zo gupangisha bari baje kwimuka ahantu bari bamaze kuriha avance. Rero umunsi wo kwimuka wagize mugabo baca bahurira n'abandi bantu baca basanga zijya nzu bari bafashe zirimo ayandi mafamiye. Ego jewe nkuko ndabibona uyu muntu yabapangishije yari yiyumviriye cyane no kuri bon peut-être yuko yarafise nkandi hanashaka kuja kabura amafaranga kuko bivugwa yuko nizo nzu bari baje kwimukiramo ntizari bwahezwe gukogwa nk'ubu tugasugumwe nibwari bwugagwe ibinogo bijamwe imicafu navyo ngo ntibari bwabiheze. Urumva nabari bimukiye ni nka kurya uba watanze mugenzi wawe wamutanze gushika uciye urayifata uvuga usanga yarafise n'icizere cyuko bahava bazoza kuyikora ari ngaho ibinogo bakabigira neza. Jewe umuntu mbona ahubwo yarafise nk'ahantu ashaka kwigira agashaka kurondera amahera. Iyi nkuru twayikuye kuri magazine imbere ko kuva ico gihe cy'itariki 19 no turamenye vyabandanije mba nkeneye kumenya mbere gujya muntu igipolisi cyaramukurikiranye ubutungane bwaramukurikiranye kubera yuko abantu bashika 50 ni benshi umva umuntu yarababeshe kandi inzu iri Bujumbura kandi mu kinama nibaza ko ntija munsi y'umba amajana 2. Ukuriye inuze ya kinama yarabishizemwe abajejwe umutekano bariko baramwiga gusa ngo nanubu ntibaraburonka. Niyo mpamvu yaciye avuga ko abantu bajya basinyanira amakontra baja kwimuka bakwiye kuza barazaramwo umuntu akuriye quartier kugira bibone hama bagasinya mu nyuma niya namyihinduka azomenye iyo yitwara afise nikivyemeza kujya kontra turashobora kuyisinya hama nkacanja gupangisha inzu ya gogo. Yego kandi bon baravuga kandi yuko nubu baracamuhiga mugabo abantu bariko bagira n'imigambi yuko bashobora kugurisha izo nzu kuko ni nyinshi ziri mu rupango dishika ku 8 basanga nka babiri bahuriye ku muryango umwe 3 4 bariko bagira ngo batamutoye izo nzu zoje zigurisha basa amahera azovamwo bace bayagabangana. Ego naho babagize neza mugabo tugiye kuraba nk'impanuro twotanga uri umuntu nabona abantu barano ubuzima bw'ubuvura ngo iciye ufata ukagirira ikibi abantu nkuko umuntu abashaka donc hari abantu benshi badafite inzu zabo kandi benshi ubu kubaka inzu biragoye birazimvye ibintu biguma biduga rero cibona umuntu araronse dore two gupanga nutwara araronse ugaca utumunyaga. Bon hariho nabari basanzwe bapanze avuye mu nzu yarapanze mwumva yabishije mugenzi wari imutse na warasohotse araja nje kwinjira acaja nyibarabara acaja nyibarabara kwe. Urumva rero ko si ibintu byiza cyangwa ujya muntu ivyo byose abigize hanyuma aronse ryamara acarigira none umuntu bayize bakamubura. Ego arashobora kuba atari no mu Burundi ashobora kuba arafise nk'amahera avuga ati jane niyo mbuzi ndaronse. Ego acagira rero mushobora no gusanga n'inzozi yarabemereye atari n'iziwiwe ahavuga jewe abantu bose ndabatwara kuko kuri chantier umuntu arashobora kuzaga nk'amahera ujya bahacunze kuva mu kwezi kw'icenda yari yarabiyumviriye yarabegeranije ahubwo peut-être ko bahariho n'izindi mpangu tutazi yagiye. Ahubwo n'ikindi kintu hariho ba commissionnaire usanga bari kwaronderera amaza abantu nabone ubwo ntiwaba bifise mu ruhara cyangwa usanga niwe yabihigi kuko bumva aba bose baje kuri iyo nzu bahuriye nta numwe yigeze avuga yuko hariho undi wo ku ruhande yahamuzanye ni wa mugabo nyene. Peut-être ko nawe ari umukomissionnaire akaba bimenyera akavuga ego ino nzu ndayibona n'imiburi mu 10 kangahe izoba yuzuye reka miga abantu
ndabarya amahera rero canke ugasanga n'umukomisiyoneri umwe yazararondera abantu akababesha ugasanga iziryanzu siziwe ugasanga petetre n'iz'umuntu yo ari hanze biranashika kandi ivyo kenshi birakunda ugasanga barya abantu bibaza ko urya ari wenyene inzu kenshi mwene ivyo bikunze kuba ku muntu nkuba ariko arubakisha inzu uri nko hanze ugacurungika nk'amayiri no mu Burundi kubakisha inzu ugatanga amayiri ugiye kurubakisha etage ivyo birimwo amakaro etage y'ibiyo gusa irimwo amakaro neza isa neza itagase yandi ya niveau zitatu kacho usanga bakubakiye annex ego byo ni ibintu biriko birashika kandi muri iki gihe usanga ari abantu benshi bariko baragira ubusoma nk'ubwo ariko turakwiye guhindura kuko turiko turibana mu gihe twari dukwiye gushikirana nibaza ko atari ibintu vyiza. Iyindi nkuru ivuga kuri Emilienne Sibomana benshi muramuzi yari yafunzwe ahowe ko yavuze ko umuyobozi ashobora kuba aryamana n'abana arongoye. Rero mu kigongwe umukuru w'igihugu aheruka kugirira abafungwa bagera ku 5,542 nawe yabayemo muri abo, ariko twobibutsa ko yari yahagaritswe igenekerezo rya 27 kwezi kwa mbere mu mwaka uhetse mu mwaka wa 2023 yari yarejejwe ku genekerezo rya 10 ukwezi kw'indwi uyu mwaka nyene mugabo ntiyari bware kugwe, aho abantu benshi bagumye bibaza ati mega ko yejejwe ni kubera iki atarari kugwa. Rero ubu ari degemvya ubu bimeze neza. Tukiri kuri iyo nkuru nyene hari umwe muri abo nyene bari bagiriwe ikigongwe yaciye asubira gufatwa mu ikosa yafatanywe itonga hamwe n'ipikipiki yari yivye. Ivyo vyabaye igenekerezo rya 18 uko kwezi nyene, numva ko ari muri iyi minsi nyene umukuru w'igihugu agiheza gutanga ikigongwe nta n'imisi ibiri yari bwahace baca basubira kumufata kandi mu ikosa. Abarundi nibo babivuga neza intashima ziraba umuntu barakugiriye ikigongwe ego ntituzi icaha yari yakoze birashoboka yuko yari kubasigaje n'imyaka nk'itanu mu gasho cyangwa asanga bamuciriye burundu hama arababariwe aciye yibafatiwe mu rindi kosa umujya bavuga ngo inkoni ishikira igufa nishikira ingeso yarahanwe baramugiriye n'ikigongwe mugabo basuye kandi kumufatana ibindi bintu yivye bon je nkuko ndavyumva abantu dufite imitima itandukanye sinumva yuko hari umuntu boshobora kurekura mu gasho agataha aho yogiye kwikosora ngabeho neza mu buzima busanzwe asiye gukora caha nyene kimusubiza kongera gufunga. Nk'ubu unyizo pikipiki bashobora no kumwagiza ko atazobatoye bakavuga ko bamufashe gusa agasanga yazigurishije caje mu gasho akacangira ku marindi myaka. Bisazo kintu canyibaza nuko tutazi ubwa mbere bo bari bamufungiye iki, ari iki kintu canyibaza bega ko basuye kandi kumufata igihano duca kizoba kimeze gute umuntu avuye mu gasho no munsi ejo aciye asubirayo kandi basi nta n'indwi iheze nta n'imisi itatu yari iheze umukuru w'igihugu atanze ikigongwe. Nta umunsi umwe urumva babaye ikigongwe yamuhaye ikigongwe dufatire nka saa sita ndakubabariye taha umuntu wanje uje kwidegembya urondera ubuzima ubeho neza wasohotse mu gitondo bacamufatanya ikipiki boje nibaza buga nta bantu ngira habari abantu usanga bari mu gasho mugabo ufise n'abandi bantu bakorana bari hanze ugasanga bariko barakorana ibintu by'amadini nk'ibyo by'ubugizi bwa nabi ugasanga rero aciye asohoka ashabwa ati reka mbandane kakazi. Hari n'umuntu usanga ari n'ingwara ugasanga kubaho atariko ariba biramujena ugasanga no mu gasho yarabiba none n'indabizi bashobora kuba no mu gasho yarabiba. Umukuru w'igihugu yagize ikigongwe arabagirira ikigongwe bose ntavuga ngo ndacaguye ngo ngenda wewe nawe sigara aragirira ikigongwe abantu mugabo urumva afise iyo ngeso yahigumamo gusa no guhinduka babikeye. Tuje ku yindi nkuru mu gihugu kibanyi ca Tanzania isoko ya Kariako uruhande rumwe rwarasenyutse ku munsi wa gatandatu genekezo rya 16 ku kwezi nyene 2024 abantu 13 nibo bari bamaze gutorwa ibiziga 84 bari bamaze gukomereka. Rero Kariako hari abarundi benshi barabaja kurangura
kurangurayo abo ngaye Bujumbura abari Makamba cyane bajya benshi yo ku mupaka umupaka rero kugeza uno munsi isoko barugaye ntatabwa muse hose baciye biriko irakora urumva rero ko ibintu birashobora kuca bizimba bishobora kuca bizima cyane ivyambagwa kubera abantu benshi badandaza impuzu ibirato amasheneti meta benshi babikora ari nyine muri Tanzania kuri rya soko nyine rero urumva ubuzima buca buzimba gose mugabo ni vyiza kuba baciye bugara mugabo numvise yuko bagiriko baracahiga urashobora kuba yarakuguye ko n'ubwo ukabukiri muzima kubera inyubako ifise nivo zine kandi bon simaka bose barapfuye uwarakuriye abariko ari abatapfuye ndiko mvuga nk'ubu abakiriyo indani hari umuntu usanga akiri muzima kuko bavuze hariho icuma bafise gipima abantu bari bazima n'abapfuye kurya umva ibintu vyarabaguyeko ntibaza bari yuko bangana iki bavuga yuko baracahiga ntibaryama hari abo bataratora baracyashakisha turetse no kuvuga ngo mugabo sinibaza yuko hari umuntu kije kimubi agira isanganya ry'ahantu kuva kwa gatandatu gushika no munsi iyo bakiri muzima sinaza ko bakiri muzima n'inzara yo kwicarira imwe zigenda ko ibintu biba bikora ikime muzigenda ahubwo nibaza bagiriwe amahirwe nibaza ko ari bajya batowe ubwambe mwanya nyine kubera yuko bari bavuze ko barondera bajya baronse bacavuga n'abanyitwebwe ntidusubira mugabo mukuru w'igihugu aravyanga tutegerezwa kugira kubandanya turondera abantu aho hari abantu benshi bakiriyo urumva n'ubu rero tuzobana tubaronderera tumenye bega ni bangahe bapfuye abangahe bakomeretse basigaye iyindi nkuru isa n'iya nyuma tubafitiye ni inkuru y'ivyerekeranye n'igihugu ca Serbie hamwe n'u Burundi donc gusaba visa yo kuja muri Serbie ubu bica ku rubuga ngurukana bumenyi kare murazi mu myaka ibiri heze hari abagiye muri Serbie bidasaba visa ariko kugenda uzosaba visa urumva bizogusaba visa ariko ntuzoyisaba kujya mu bindi bihugu bazisaba ubu uca kuri link baba baguhaye uca kuri link baba baguhaye kugira baguhe uruhusha iyo visa nyene igituma rero bafashe iyo ngingo ni kubera umurundi yoroherwe kuronka visa kuko mu bisanzwe visa bahora bayironkera muri Kenya Nairobi naguciremo bagenda warinda kuja muri Kenya kwirondera iyo ngingo yafashwe rero kugira buri murundi wese ashobore kuja kuri iyo link agasaba visa yiwe akayironka bimworoheye turetse na buri murundi wese umuntu wese ivuza kuja muri Serbie umugabo kugira bimworohere ntarinde kuja muri Kenya nimba mu gihugu yiwe nta nzeyo biriyo ata ambasadiri ibiro vya Serbie agacica kuri iyo link niyo mpamvu vyaciye bigenda uko rero ubu muravyumva umugabo ugira irujya ruhusha urusaba baguha iminsi 20 kugira ushobore guca ufata urugendo umva bakwemereye iyo visa ukayironka dans 20 jours dashoboye kugiye ndibaze cyo anire biba bipfuye rero abantu mwese mwumva ko mubishoboye Serbie imiryango iruguriye mugabo mwumvise ukuntu yuguruye ni kumanza gusaba visa yawe ukayironka ukayihabwa urugendo rwiza kuba bishoboye no kuba bishaka nibaza ko ari ivyo ariko kandi tubibutse ko muri BI mbere yuko twasezera turafise amaserivisi atandukanye photography na videography n'ibindi byinshi abantu rero bafise amamanza nimwitinye amadiplome amaniversaire amamariage amadote ivyo byose turashobora kubagirira amafoto meza cyangwa abakeneye photoshoot amafoto meza turabakorera amafoto meza afise quality nziza video ifise quality nziza ntuhombe ntugende kudepansa amera ku yandi studio bagukorera ibintu bimeze nabi amera yagenda ararira ingonga muri BI tugukorere ibintu bimeze neza cyane rero umubande mudushikira kuri YouTube channel yacu ni BITV mugiye subscribe like share na comment mugende Instagram mugira uko nyene mudufollowing mugende TikTok hose turahari Facebook page hose ni BITV turabakunda cyane ciao ciao